Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Pasteur Irene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Haraheze iminsi tuganiriye ku ijambo ry'Imana, n'uno munsi niryo tuza kuganirako. Tuza kuvuga ku bijanye n'ibihe vya nyuma, ngira ngo mwarabibonye. Nibaza ko ari nawo muhamagaro mfise, ndi mu bahamagawe ubwa nyuma, ndi mu batanguye bashikana imyaka 40, ndi mu bahamagawe mu banyuma canke mu baherutse guhamagarwa kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bugezweko ni ubw'ibihe vya nyuma. Ku vy'ukuri abatanguye bose Yesu amaze kuza bahawe novuga kwamamaza canke gushingira intahe ibihe vya nyuma bigiye kuza no guhamagarira abantu kwihana. Turi mu bihe vya nyuma, turi mu bihe vya nyuma muvyumve, kuko hagiye kugera yuko ubwami bw'ijuru budushikira canke tubushikamwo. Yesu ataraza canke ataragaragarira abanyagihugu, hari intumwa Yohana umubatizi yavuze ati ni mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Ijambo rya mbere Yesu Kristo yabwiye abamwumviriza ico gihe, igihe yatangura kwigisha akwije imyaka 30, yababwiye ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buregereje. Igihe gisigaye rero n'igihe giheze ntikikingana, hasigaye igihe gito tugereranije n'icaheze. Muhava mumbwira muti none ni kuki uvuze ngo ica kera nico cari kinini, icubu nico gisigaye nico gito, kandi ata muntu n'umwe azi umunsi n'isaha? Ni ivy'ukuri uvuze utyo ntububeshe, ariko kandi wibuke yuko hari ijambo ryavuzwe ngo ibitangaza canke ibimenyetso bizoranga ibihe vya nyuma. Ivyo nivyo tugira tuganirireko. Ego, umwami Yesu hariya mu intumwa zitangwe kwigisha, kuko zahawe kumenyesha amajambo Yesu yigishije, nizo zavuze aha ngira ndahasome mu vyakozwe n'intumwa 17 ku murongo wa 30. Turasoma 30 na 31, havuga ngo ivyakozwe n'intumwa umurongo wa 30 ku gice ca 17. Reka mbere duhere reka dusome kuri 30 na 31 nkuko nababwiye. Reka dusubiremo. Nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igira ko abantu bose bari hose bihana, kuko yashinze umunsi wo gucirwa kw'isi yose amateka y'ukuri, izoyacisha umuntu yatoranije, kandi yahaye ikimenyamenya c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Uwo nawe si uwundi ni Yesu Kristo. Imbere yaho haravuga ngo, reka duhasome kuri 16, 17, kuri 26, ngo kandi iyo ni Imana yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe, ngo basagaze mw'isi yose. Yashinze ibihe vy'imyaka ko bikuranwa uko yageze, icira abantu imbibe zaho baba, kugira ngo barondere Imana, ngo namba kumbure bakabakavye boyibona, naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Amen. Imana aho yagushize ahantu ushobora kuyirondera kandi ukayibona, kuko itari kure yawe.
ntiri kure n'umuntu n'umwe. Imana yaratubwiye ati nimukunde munkunde. Imana yarasabye ko tuyikunda kuko Imana ni rukundo. Ibisa birasabirana. Udakunda Imana ntashobora gukunda mugenzi we, udakunda mugenzi we abona ngo ntashobora gukunda Imana. Twasabwe rero gukunda bagenzi bacu tubona ubwa mbere, hanyuma niho dushobora no kuvuga yuko dukunda Imana, niho dushobora no kugira urwo rukundo rukagaragarira Imana, kuko nta gukunda Imana atabona atazi gukunda bagenzi we. Ngo Yesu aramwishura ati mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo niryo rihambaye rya mbere, niryo bwirizwa rihambaye rya mbere. Irya kabiri, hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo, niri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Twaragerage ejo twararabiye hamwe n'abo twari kumwe tuvuga ku byerekeye abantu ngene bakunda ibintu canke bikunda canke eka mbere aha mu majambo zo gusoma mu kanya tuza kubabwira ko ibihe vya nyuma vyahanuwe bivuga yuko abantu bazokunda amaraha canke bazokunda amaraha kurusha uko bakunda Imana. Twagereranije n'abantu bagenda mu gakopo canke abantu b'aba DJ bafise igishinga ntahe gikomeye cyo kubona ingene abantu banezererwa no kwivuguta no gutamba no gusimbira hejuru. Nabonye no mu bikorane bimwe bimwe abantu biteragura basimbira hejuru. Sinibaza ko baba bariko basimbagirika kubera Imana, kandi sinibaza yuko Imana izoza mu gikorane. Imana izoza uko yabivuze, yavuze yuko izoza, umwami Yesu azoza nk'igisuma, ntawe uzomenya ngo isaha niyi, ariko kandi ibimenyetso byinshi biratwereka ko koko ico gihe camaze kugera. Tugira tugende tudatevye mu majambo akomeye twandikiwe n'umukozi w'Imana Pawulo yandikira Timoteyo. Timoteyo yari nk'umuntu yari nk'umuhate wiwe, niko mu Burundi basigaye bavyita, ni ukuvuga nurya musoda mutoya ajana n'umusoda mukuru. Hanyuma rero Pawulo rero yari kamenyi, Imana yari yaramuhaye kumenya vyinshi no kubona vyinshi, akaza aramusigurira amubwira ingene ibintu bizogenda. Aramubwira ati hariya mu ibaruwa rya kabiri yandikiye Timoteyo ku gice ca gatatu, niho amubwira ati bibi bizoza mu gihe c'iherezo. Uwo ni uwo mutwe w'amajambo. Ati ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, banegura Imana. Abantu benshi barakunda kubaza ngo mbega ngo none mu vy'ukuri ninde adakunda amahera? Ngo ninde adakunda amahera? Abantu bose barafise ukuntu bakunda amahera, ariko kandi bakagira n'uburyo, bamwe bakagira uburyo bwo gushobora kuyikura, na cane cane mu bijanye n'umurimo w'Imana canke mu mirimo y'igikorwa c'Imana co gushigikira iki canke kiriya. Abo bantu sibo bavugwa. Ariko hariho abandi. Ndibuka umugabo umwe yari yacururiza jewe mva Makamba, yacuruza rero, yari yafashe ikibanza mu Mabanda aja kumugina. Ku mugoroba rero agafata icupa ry'ikiyeri ngo amahera ni meza, amahera ni meza. Urumva ayo mahera yari yabaye Imana kuri we. Rero batubwiye ko ico cari ikimenyetso, kandi ikimenyetso c'ibihe vy'iherezo. Hari n'abandi babivuga bati urabona amahera anja nunguka uku, aha bica bigenda gutya.
ni vyiza ko abantu bakora bakagira umwimbu, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira bibona batukana, batumvira abavyeyi, intashima, banegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ivyiza. Jewe igihe naza muri kino gihugu c'Ubudagi nashitse niga i Berlin, ni ku mugwa mukuru w'ubu. N'ico gihe ntiwari bwaba umugwa mukuru, mugabo ntiwari bwasubire kuba umugwa mukuru. Mu minsi yakurikiye ntiwo wabaye umugwa mukuru. Ni umuji munini, ico gihe warimwo ngira ngo urimwo nk'imiliyoni zitanu canke n'izirenga. Hariho umwarimu wacu w'ikidagi, tukaganira akatubaza iyo tuva, natwe turamubaza tuti none wewe uvahe? Ati jewe mva ngaha nyene i Berlin. Ati n'abavyeyi banje bari ngaha i Berlin. Ah, okay. Ati mugabo maze imyaka 20 ntababonye. Iki ni ca gihe bahanura ngo badakunda canke batumvira abavyeyi, eh, banka kuzura. Ubucuti bw'ubu, ubugenzi bw'ubu ni ubugenzi bwo ku mwanya muto. Abantu baragira ubugenzi bugaca buhera, ariko bikabananira kuzura. Umwuzure rero nawe nyine n'umugenzi atanyiganyiga, aguma muri novuga ni nk'umunyamuryango. Ego, bavuze ngo bibona batukana, batumvira Imana, batumvira abavyeyi, ni ntashima, abanegura ivy'Imana. Hariho abantu batari bake banegura ivy'Imana, akavuga ati nkaho wewe wama uriko uraja kuri urwo rubuga, ngira ngo baraguha uduhera twa YouTube si gusa, none ariko uwo ni uguta umwanya gusa. Oya, wewe uriko uranyumviriza, ntibikugirira akamaro kugira ngo wewe uze kuri Kristo ubone ubugingo budashira, n'uwo uzobibwira bimufashe. Hariho abantu bagwanya umurimo w'Imana, ariko Imana yama yigaragaje. Nubwo je ntobivuga, hazoboneka abandi babivuga. Abantu rero ngo ntibakunda n'ababo, ntibakunda kuzura, bararementanya, ntibigarura n'inkazi, ntibakunda ivyiza, n'abaguranyi, n'ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwako, kuko muri bo harimwo abagabo banyengetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwara ukwipfuza k'uburyo bwinshi, bama biga, ntaho bashobora gushitsa kumenya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose, niko n'abo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye banonekaye ubwenge, babaye ibihombe mu kwizera, mugabo ntibazoshobora kurengaho, kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose, nk'uko ubwa ba bandi bwagaragaye. Haleluya! Twavuze ibintu byinshi. Muri kino gihe hari ububeshi bwinshi, murabizi. Twararonse, turi mu gihe c'ubwenge bwinshi. Hariya mu gitabo ca Daniyeli 12 havugwa yuko kane, mu gihe ca nyuma, mu bihe vya nyuma hazoba ubwenge bwinshi, abantu bazoba bafise ubwenge bwinshi.
namwe nimwitegereze ubwenge buri mu gukora fax, ubwenge buri muri interineti, ubwenge buri mu gukora indege, ubwenge buri mu gukora misile, ubwenge buri mu gukora bwa bwato bugendera mu kuzimu. Ubwenge ni bwinshi cyane. Mugiye mu mahinguriro y'imodoka muratangara. Twigeze kugenda gutembera amahinguriro y'imodoka hano mu Budagi, murazi ko ni igihugu catejwe imbere n'ico bita industrie automobile. Twagendeye ntanze akarorero imwe mu masosiyete akora imiduga ya Audi, iri mu gisagara citwa Ingolstadt. Aho hantu barakwereka bati ngivyo ibikoresho vya mbere birashitse, bigenda vyiterateranya mu nyuma imodoka hariya imodoka igiye guhera niho haza kujamwo umuntu kugira ngo anayereke ayirungike ahitegezwa kuja. Imodoka zikorwa ku buhinga buhanitse, novuga ni ubusi ibigori kuri ya mashini ya kera wewe biranamugora, abandi bafyonda ku kabuto, ibice bikagenda vyiteranya kugeza imodoka isohotse. Abantu bageze kuri urwo rwego. Ubuye hariho ubuhinga bwaje bwitwa ubwenge bw'ubukorano canke intelligence artificielle. Ukoresheje ubwenge artificielle ushobora gukora, ushobora kurema ikintu na sinema ukayikora ata muntu n'umwe yabibonetsemwo, mugabo amashusho yose akabonekamwo nawe bakagushiramwo kandi utigeze uhonyora aho hantu, utazi n'ivyo bintu n'ivyo bavuga. Bashobora no kubishira no mu rundi rurimi wewe utazi kandi utigeze ubona, nawe ukabona uriko uraruvuga. Ubwo ni ubwenge bwa intelligence artificielle. Ubu uye murabizi, bajya basemura bamwe bahindura indimi mu zindi, umuntu avuze mu Giswahili bakamushirira mu Kirundi. Ubu uye hari utwuma, ako kuma aba gafise, akavuga mu ciwe akagufyondera, nawe ugaca wumva mu kirimi cawe ari Kirundi, ari Kinyarwanda, ari Kiswahili canke Icongereza, ata wundi muntu agiyemwo. Ukibaza uti ivyo bintu bigenze gute? Rero muri ibi bihe, muri ubwo buryo nyene hazobamwo ibinyoma vyinshi, mu vyitegurire. Narumvise yuko je ngira ngo noba ndenza akarimbi mvuze yuko intelligence artificielle ari ya Satani yayikoze canke ari igikoresho ca Satani. Mugabo baravuze yuko ariyo ubwa nyuma izoba ariyo iyigaba. Ubu uyo turasoma turayibaza ibintu ikatwishura. Mwibaze yuko niyahagera igihe idusomera Bibiliya iyicuritse canke yayihinduye bizogenda gute? Harimwo ibinyoma vyinshi bizoba. Ego reka, ibihe vya nyuma turamaze kubigeramwo, ibihe vya nyuma turamaze kubigeramwo. Abantu bahakana Imana n'ubu baravuga ngo erega ngo twebwe twegereje ngo kuba Imana, ngo kuko twebwe dusigaye turema nk'Imana. Haleluya. Rero ibihe vya nyuma nivyo turimwo, ibihe vya nyuma nivyo turimwo. Nashaka kubabwira ngo ubwa mbere ntihagire n'umwe ahagarika umutima ngo ibihe vya nyuma ngo biraje noneho turagowe. Ibihe vya nyuma kuba tubivuze twebwe ni ukugira ngo mwebwe mwihane ivyaha vyanyu, mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu, kuko ubwami bw'Imana buregereje kuruta uko twari tubizi. Hari ibintu twatumwe, wewe niba waramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hari ikintu watumwe kumenyesha ubutumwa bwiza abandi. Yesu yatumye intumwa ati nimugende mu mahanga yose mwigishe ubutumwa bwiza, ivyo nabageze byose mubigishe, mubabatize abazokwizera, mubabatize mu izina rya Data na Mwana ariwe Yesu Kristo na Mpwemu Yera.
haleluya. Ico nico dukwiye guhagararako twihanye kandi tubwira na benshi ko bakwiye kwihana. Ntimwibaze ngo bose bazokwihana, kubera yuko ubuye hariho n'uburyo bwinshi buriko buratangwa kugira ngo abantu babivemwo, kugira ngo abantu ntibakurikire ijambo ry'Imana. Ariko ngo intabwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye. Turi mu bihe vya nyuma. Ubirabe aho hafi y'aho uri kuko turi mu bihe vya nyuma. Ego, nezerewe rero no munsi no kuba nshoboye kukuganiriza kuri aya majambo. Utaramenya Yesu, Yesu ni ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Uko uzomenya ukuri, uko kuri nako kuzoguha kwidegemvya. Niko Yesu yatubwiye. Ego, hanyuma uri muri Yesu uba uri mu kuri, utari muri Yesu naho warazimiye. Turabona abantu bariko baravyorosha bagafata bagateranya na karya aye bagaca bavuga bati uku kwizera niko kwiza kuko ntawo kuhohotera ntawo kugora. Si ivyo, nta n'umwe Yesu yaje guhohotera. Abantu bose bari baracumuye, bari baraguye mu kaga. Yesu yaje aje kubatabara. Yaje ng'umwizera wese ntaze apfe rubi, ariko aze abone ubugingo budashira. Hari amajambo nipfuje kukubwira kandi ndakwibutsa, kuko ntihazobura abagomba kuguhagarika umutima, ntihazobura abazoza bagomba kugira ngo bakudurumbanye. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo aha muri Timoteyo wa kabiri nyene ku kantu ka gatandatu ati nico gituma nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake yagushizemwo no kurambika kw'ibiganza vyanje, kuko Imana itaduhaye imitima y'ubujora, ariko yaduhaye uw'ubushobozi n'urukundo no kwirinda. Imana ntiyaduhaye imitima y'ubujora, esprit de timidité. Imana yaduhaye ubushobozi n'urukundo, n'urukundo no kwirinda. Nuko ntugire isoni zo gushingira intahe umwami wacu canke izanje mbohe yiwe, ariko ufatanye nanje kwihanganira imibabaro kubw'ubutumwa bwiza no kubw'ubushobozi bw'Imana bugushoboza. Amina. Turabandanya dusome ngaha nyene mw'ibaruwa ryandikiwe ubuye n'Abanyekorinto, Abanyekorinto kabiri ku gice c'icumi ku karongo ka 4 na 5 haranditswe ngo, karongo ka 4 na 5 ngo, kuko ibigwanishwa vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi, dushingura impari n'igishizwe hejuru cose kihashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima yose ngo tubigomorere Kristo. Dushingura impari n'igishizwe hejuru cose kihashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose ngo tubigomorere Kristo. Haleluya. Kandi twiteguye guhana ubutumwa bwose aho mwebwe buzogirira ukumva gushitse. Amen.
Inshuti bene data nari mfise amajambo aya yo kubamenyesha ku bijanye no ibizoranga ibihe vya nyuma. Ibizoranga ibihe vya nyuma ni vyinshi, ariko duciye ku mayange. Tuzosubira naho ubutaha. Yesu abahezagire. Mana uhoraho, Mana nyene icubahiro, turagushimiye cane kuba waduhaye kano kanya kugira ngo twumve ibimenyetso vy'ibihe vya nyuma. Turashaka Mana ngo tugire amaso yo kubibona, mpwemu aturongore, twoye kuzimira ariko tuzimurure benshi. Turabigusavye ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.